Niteka n'umunezero ntagere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu rino yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi. Na amakuru tuza kugaruka hanini ko yariko aravugwa mu gisata ca politike cane kwinyunyurana rikibandanya mu bihangange vy'umugambwe CNDD-FDD, umugambwe uri ku butegetsi kuri za mpande zibiri arirwo uruhande rw'umukuru w'igihugu ndetse n'abari mwiragi rya Nkurunziza. Ni urugamba rukomeye cyane aho bagenda bategana imitego mu bisata vyose, aho buri umwe wese yagiye arashora imitahe, benshi baraba ingene bo mudodobereza. Ni nako rero uru rugamba rwagiye mu mahinguriro bafisemwe imitahe, aho kuri ubu rugamba rubandaneza mu ihinguriro FOMI, ihinguriro rihingura umwavu w'ikizungu. Perezida Evariste Ndayishimiye ngo n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca baba bafise ihinguriro ryabo bariko barubaka. Ni ihinguriro bazo bafisemwe imitahe myinshi kugira ngo naryo rihingura umwavu w'ikizungu kugira ngo nubundi nabo bigarurire iri soko. Gusa nanone muri FOMI harimwo imitahe myinshi y'abategetsi bakomeye cyane, abahoze bakomeye mu kiringo ca gatatu cyo muri Petero Nkurunziza ndetse nabo bose bari mwiragi rya Nkurunziza. Binavuga ko Alain Guillaume Bunyoni, Reverendo Ndikuriyo n'abandi bafisemwo imitahe ikomeye cyane. Perezida Evariste Ndayishimiye kuko yarazi umugambi we afise yaranse kwinjira mu mutahe wa FOMI. Ubundi nkuko bizwi, kugira ngo FOMI igumane ikibanza cayo kandi igumironka amafaranga ya leta ava muri BRB, biba bisaba ko igumana mu nzego zihambaye z'igihugu, abantu bayo bafata ingingo zisohora amafaranga. Uwa mbere muri abo aba ari umukuru w'igihugu. Inyuma y'urupfu rwa Perezida Nkurunziza vyari bihambaye ko FOMI yigarurira Perezida Evariste Ndayishimiye kugira igumironka amafaranga menshi ya leta. Masoko yaciye muri FOMI no hafi ya Perezida Ndayishimiye yemeza ko FOMI yasavye Perezida Ndayishimiye kuza gusubira Perezida Nkurunziza ku mutahe wa FOMI. No mutahe wayo hasanzweho n'igice kingana n'imiraridi 20 kiba kigenewe umukuru w'igihugu, ku buryo umukuru w'igihugu wese yotwara igihugu uwo ari we wese azokwamaronka ico gice c'umutahe wayo. Bisigura ko uyu mukuru w'igihugu yova mu mugambwe CNDD-FDD iyo aza kubana Rwasa nawe yari kuronka uwo mutahe, nawe uwo mutahe yari kuhabwa. Ivyo Perezida Evariste Ndayishimiye yaravyanse. FOMI igumana ubushobozi bwayo mu myaka ya mbere ibiri ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Gusa nanone hari ibibazo vyinshi vyagiye birakoma mu nkokora FOMI, nako kandi hahise habaho urugamba rwa Perezida Evariste Ndayishimiye na FOMI, ari navyo tuza kugaruka ko muri aya makuru. Tunabwire kandi ingene umugambi wo gusubiriza FOMI woba ugeze kure. Ku ruhande rwa Perezida Evariste Ndayishimiye uwo mugambi uriko urashirwa mu ngiro. Gusa twibukanye gato ku vyabaye mu minsi iheze. Benshi banafashe ko nubundi ryahangana rikibandanye, kumwe wese agomba kwerekana ko ari umugabo ku giti ciwe. Mu minsi iheze Reverendo Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD, we ubwiwe yaragendereye ihinguriro FOMI. Ivyo bikaba vyarabaye kuwa gatanu uheze igenekerezo ya 29 Ntwarante uyu mwaka. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe Reverendo Ndikuriyo yaragendeye ihinguriro FOMI riri Muramvya muri komine Mutimbuzi wo mu ntara ya Bujumbura. Intumbero y'urwo rugendo ngo kwari kwirabira uko uruganda ruriko rukora cane mu kurwiza umwavu abene gihugu bakeneye, hamwe nuko iryo hinguriro ryotangura gushora hanze umwavu wahinguriwe mu Burundi. Aha rero niho havuye ko Nyiriteka Reverendo Ndikuriyo yasavye abarongoye iryo hinguriro gukora ibishoboka vyose kugira ngo iri hinguriro rishobore guhingura umwavu ukwiye kugira baronkwe umusesekara wo gushora hanze y'igihugu. Yongera kandi abasaba gukora umwavu w'akanovera ukwiza ibisabwa, kuko ariho umwavu ushobe hanze uhabwa agaciro. Ku bwa Reverendo Ndikuriyo ngo mu gihe uruganda FOMI rwotangura gushora ifumbire hanze, igihugu coronka amahera y'agaciro yiyongera kuri yari ahasanzwe. Ivyo navyo bikaba vyogabanya umutwaro kuri leta ku mafaranga y'agaciro iryo hinguriro risaba mu kuja kugura ibikoresho nkenerwa vyo gukora ifumbire.
hari amwe mu makuru twaronse yavuga ko ihinguriro fomi ryegukira mu rwizatunga ziranotse, gusa benshi bavuga ko Alain Guillaume Bunyoni afisemo imitahe myinshi n'abandi benshi bari ku ruhande rwa Bunyoni bari batswe uruhushya rwo kuja binjiza ibikoresho vya nkenerwa cyane kugira ngo bahingure umwavu nyene w'ikizungu. Umuyobozi mukuru w'uruganda fomi akaba yarahise anamenyesha ko Reverano Ndikuriyo ko mu ntumbero yo kurwiza umwavu ubu baguze imashini zine zishobora guhingura umwavu ugera ku matoni 1000 ku munsi, bakaba bahora bahingura amatoni agera ku 600 ku munsi. Akaba nabwo yahise asaba Reverano Ndikuriyo ko yobabwira leta ko yoje ibahereza ibiharuro kare vy'ifumbira bene gihugu baba bakeneye kugira biborohere ko vyitegurira kare. Ikindi kandi yasabye ngo nuko umuyaga nkuba ukwiye, kuko ngo kenshi hari icikagurika ry'umuyaga nkuba bituma mbere bahingura bike kuvyo babifuza gukora. Umuyobozi mukuru w'ihinguriro fomi yanamenyesheje kandi ko iryo hinguriro ririko rirubaka ishami ryaryo mu Rutana, bakaba biteze ko rizotangura gutanga umwimbo mu kwezi kwa gatandatu na ndwi, Ruheshi na Mukakaro. Kuri utwo tubazo twose iryo hinguriro rifise, yaba umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD canke umushikiranganje w'ikigega ca leta yari yaserukiye leta, bose bakaba baremeye ko bagiye kuvugana n'urwego rwa leta kugira bafashe mu kubitorera inyishu. Reverano Ndikuriyo akaba kandi yagiye aherekejwe muri urwo rugendo rwiwe n'icegera ciwe umunyamabanga ntunganya bisata ajejwe igisata cyo guhanahana amakuru, umunyamabanga ntunganya bisata ajejwe iterambere, umunyamabanga ntunganya bisata ajejwe imari ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD, umushikiranganje w'ikigega ca leta, abaserukiye ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi ndetse n'abavuye mu banki nkuru y'igihugu. Bamwe bakavuga ko iyi ari intambara iriko iraba mu ruyeri rwinshi cyane. Nkuko nabibabwiye, hariho amakuru avuga ko hari ihinguriro ryo barigiye gusubirira fomi, ngo umugambi kandi ukaba ugeze kure. Aya masoko akemeza ko uwo mugambi wo gushiraho irindi hinguriro rikora ifumbire ugeze kure cyane, kandi ngo rikazaba ryegereye Perezida Evariste Ndayishimiye niba atari iryiwe. Kuko ngo vyashizwe mu itangazo ryahamagarira bifuza gukorera iryo hinguriro rishasha, izina ryaryo rikazoba ari Blending Fertilizer. Ni hinguriro ryo bari maze guhabwa ubushobozi budasanzwe naho ritarakomera. Nkuko nabibabwiye, amakuru ataremezwa neza akavuga ko fomi itakirekuriwe kurangura ivyo bita matière première kubera yoba itagihabwa amafaranga y'agaciro muri BRB nkuko vyahora biba mbere. Fomi ikaba isabwa kugura izo matière première muri iryo hinguriro rishasha. Ibintu bikaba vyifashe gutyo mu gihe hari ibihugu vyo mu karere vyo byaramaze kwemerera Perezida Evariste Ndayishimiye kumushorera bimwe biboneka ifumbire riva mu Burundi kwaka inguvu fomi, ngo vyosigura ko Perezida Evariste Ndayishimiye nabo bari kumwe aribo bagiye kwimbura inyungu iva mu rudandazwa rw'ifumbire. Aha rero niho hacaduka ikibazo gishasha, ngubwo ivyo Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko agiye gukosora sivyo nawe ariko arubaka. Ngo wishe fomi uyihoye ko erwiremwa bakeba, no kuvuga abita ko bari mwiragi rya nkuru nziza, hanyuma ugakora irindi hinguro rikwegereye nk'umukuru w'igihugu, ngo ba utandukanye gute n'ubwo wasubiriye. Ngo mbega ko Perezida Bagaza yari yarushuje igihugu amahinguriro yegukira igihugu, ni kuki uyu munsi abatwara igihugu bakoresha amahera y'igihugu mu gukora amahinguriro yabo bwite? Ngo harimwo agahaze gakomeye. Ihinguriro fomi ririko rirahura n'ibitero bikomeye cyane, bimwe biva ku makosa yaryo, aho twavuga nk'imanza ziri mu butungane zatewe n'akarenganyo kakorewe abakozi kandi kakabandanya gukorerwa n'abakiri mu mirimo. Hariho kandi ibitero bifatiye ku njyane za politike ziri hagati y'ibihangange vya CNDD-FDD, aho bimwe vyitwa ko biri mwiragi rya nkuru nziza, ibindi bikaba abayoboke bandayishimiye. Ibitero vya nyuma navyo ngo bikaba bitumbere gusubiriza fomi n'irindi hinguriro ryegereye canke ryegukira Perezida Evariste Ndayishimiye. Ngo biragoye kandi kubona ingene fomi izatsinda ibi bino bitero vyose. Ni mu gihe mu kanya gato nkuko narimeje kubabwira tubonye ko n'ubundi Reverano Ndikuriyo yagiye gusura iryo hinguriro fomi, mu gihe bamwe bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye we yamaze kurikurako amaboko. Ikiboneka cyo nuko injyane ziri hagati y'ibihangange vya CNDD-FDD ziguma zifata umurindi ukomeye. Umuryango umwe
iyo umuryango umwe umaze kwagirizanya imigambi yo gutembagaza ubutegetsi, imigambi yo kwicana, imigambi yo gukeneshanya, ibikorwa vyo guhindura amafaranga ya bamwe ibipapuro, imigambi yo guhombesha amahinguro ya bamwe, ihiganwa rijanye n'icungu bemera, ntawe ushobora kumenya iyo iryo nyinyurana rigarukira. Mu mwaka w'ibihumbi 2007 no mu mwaka w'ibihumbi 2015 nibwo habonetse ingene impande zihangana muri CNDD-FDD ngo umurindi w'ivyubu wo uje ukundi. Reka tugaruke kandi ku kungene Perezida Evariste Ndayishimiye yanse wa mutahe. Gusa igihari nuko tugiye kubanza tukabageza ko n'ubundi urugamba rwa Perezida Evariste Ndayishimiye na n'ihinguriro FOMI. Intambara Ndayishimiye na Bunyoni benshi bavuga ko itazosiga FOMI n'ubundi gihagaze nk'ihinguriro ry'akarorero rihingura umwavu w'ikizungu. Amakuru ava mu isoko ryacu ryo mu iperereza akavuga ko Perezida Ndayishimiye yasavye urwego rw'iperereza gutohoza ku miliyaridi 600 yakuye mu kigega ca leta agahabwa FOMI ku itegeko rya Perezida Nkurunziza. Aya ni amatohoza ariko arakomwa mu nkokora n'ubundi nabo bivuga ko bari mw'iragi rya Nkurunziza. Bamwe baragenda bagakora ibiharuro bagasanga ata miliyaridi 600 zakuwe mu kigega ca leta. Abandi bakora bagasanga koko ayo mafaranga ashobora no kuba afise andi arengaho gato yakuwe mu kigega ca leta. Perezida Evariste Ndayishimiye we ngo yoba avuga ko FOMI itegerezwa gusubiza ayo mafaranga mu gihe FOMI yo yoba ivuga ko ayo mafaranga atari ingurane izosubizwa. Isoko ryacu ryagize riti nimuze mutangare mubonye ziranotse nawe n'abandi barwizatunga bafise imitahe muri iri hinguriro bakurikiye Bunyoni mu munyororo kuko iki ni ikibazo gikomeye cyane. Turetse kandi ngo ko bitumvikana ingene ayo mafaranga yakuye mu kigega ca leta, amatohoza yerekana ko atakoreshejwe n'ivyo yari yitwa ko agenewe. Ayandi mahera Perezida Evariste Ndayishimiye akeneye ko asigurwa na miliyoni y'amadolari yakuye muri BERI bahabwa FOMI, ariko ngo yoba atigeze akoreshwa mu kurangura ivyo yategerezwa kuzana. Ishafu rya Perezida ryerekeye kandi abategetsi yabogoje muri leta, aho ziranotse yagiye atangura kubaha akazi mbere akabahemba yasumbayo bahoze bahembwa muri leta. Aho havuzwemo cyane Deogide Rurema yahoze ari umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi ngo yoba yarahembwaga n'ihinguriro FOMI imiliyoni 15 ku kwezi. Akavuga kandi Kwizera Christian umuyobozi mukuru w'ubushikiranganje bw'ikigega ca leta yabogojwe mu mwaka w'ibihumbi 2021 yagizwe ko amafaranga menshi ya leta aca nawe ahabwa imirimo muri FOMI. Nako kandi haciye iminsi mike inama nshingamateka itangaje ko leta yari igiye guhagarika gukorana n'amashiramwe yahaye akazi abantu leta yabogoje ibagiriza amakosa. Aho rero niho benshi bumvise mw'ihinguriro FOMI. Hamwe leta yohagarika gukorana na FOMI ngo vyaba bigoye ingene iryo hinguriro ribandanya ku murindi ryahorako. Nako kandi ngo hari ikindi cyanyuma cadugije rwose ijavu rya Perezida Evariste Ndayishimiye ari ingene FOMI yacerewe gutanga ifumbire nyinshi mu gihugu mu mwaka w'ibihumbi 2022. Ivyo bikaba vyarabaye mu gihe hariko yibonekeza ikena ry'igitoro iry'isukari ry'ibinyobwa vya Braludebe n'iry'isima. Perezida Ndayishimiye we akaba yarafashe ko vyose vyari mu mugambi wa General Bunyoni wo gutembagaza ubutegetsi, ariko amasoko akemeza ko ikena ry'ifumbire rya FOMI ryoba ryaravuye ku kuba FOMI yari itwaritse gushora ifumbire muri Kongo, aho yagurwa amadolari maze icisanga idafise ifumbire ikwiye mu Burundi. Kuva ubwo rero nibwo iyi ntambara n'ubundi yafashe umurindi ukomeye. No kuba kandi Perezida Evariste Ndayishimiye yaranse wa mutahe wa FOMI ubugenewe umukuru w'igihugu. Ibi navyo biri mu vyateye ibi vyose. Kuba Perezida Evariste Ndayishimiye ataremeye kwinjira ku mutahe wa FOMI yabaye intanga ikomeye y'ingorane za FOMI, nawe yari ifise abategetsi bakomeye bashigikiye. Birumvikana ko inguvu zayo zari z'umwanya muto kubera umukuru w'igihugu abashobora guhindura abo bategetsi bose uko abishatse nawe agashira ko abandi bamuyoboka. Nandi makuru menshi arabana n'inyinyurana ririko riraba hagati mu mugambwe CNDD-FDD gupapurana mu mafaranga yabo ndetse no matungo benshi bagiye bararya mu kiringo ca 3 c'umwisi Petero Nkurunziza y'amahera yose ibihangange vyagiye biragabana. Byose turaza ko bigaruka ko mu makuru yacu ataha. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyina ko kugira ngo utozucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi. Aya bariko
aravugwa mu gisata c'ubutungane, ayabagezwe ko mu gateka kazina muntu, mu migenderanire n'ayandi makungu, ayaba ariko aravugwa agezwe ko mu gisata c'ubutungane n'ibindi vyose. Ni Umuhoza TV, Imana ibahezagire.